turavuga iciyumviro ca mbere kigendagenda mu muntu gishobora gutuma asambura urugo rwiwe. Hariho iciyumviro kivuga ati narihenze canke nahisemo nabi. Mwari muzi yuko umuntu ashobora kubaka urugo hagashika ahantu yibaza narihenze guhitamwo uwo twubakana canke nahisemwo nabi. Iki ni iciyumviro burya ntushobora kukimenya utubatse. Biva akenshi iyo umuntu yubatse hanyuma agakomeza kubona ibintu atari yiteze kuwo bubakanye. Niho umuntu ashobora kwibaza ati iyo ateranije ibintu vyinshi bimaze kuba mu rugo akabona ati uwo twubakanye ndamwifuza kwibi mugabo guma ndamubona ko ibitandukanye n'ivyo ndamwifuza ko. Umuntu ashobora kwibaza ako kantu kakamuca mu mutwe. Hari abantu gaca mu mutwe uko nyene, hariho abandi usanga kamugumamwo nyene kakamutebamwo mugabo na kantu nyene hari igihe nyene kaza kandi umuntu ntakaganiriza uwundi. Oya, umuntu ntakabwira uwundi ngo burya ngo je. Hari abantu nyene usanga vyashitse nko mu gihe yashavuye akacavuga ati jewe nibaza ko nihenze kubakana na wewe. Ako kajambo rero ukabwiwe n'umuntu mwubakanye gashika kure ibwina muri wewe kandi karakomereza. Mugabo mwumve ko burya rinza kakubwira nuko banye nako imyaka myinshi. Ico nobabwimenyesha coco c'umuco w'ukuri kandi wanditse mu ijambo ry'Imana nuko nta muntu numwe yubakana n'umuntu Imana itateguye kubakana nawe. Ukuri nuko Imana uburyo iteramiye urugo rwayo, urugo yashinze yabishinze ku buryo ata muntu numwe ashobora gufatanya ico itagomba gufatanya, kandi nta n'umuntu yotandukanya ico yo yamatanije. Imana iteramiye uguhitamwo kw'abantu mu kubaka gusumba uko bo babiteramiye babibereye maso. Niyo mpamvu na Adamu siwe yabwiye Imana ati Imana ndakeneye umufasha. Mugabo Imana niyo yabonye inyota iri muri Adamu ati uyu muntu nibibereye kwaba wenyene. Rero mwumve yuko uko duhitamwo kose, uko duhitamwo abo tuzokubakana, si gikorwa cacu mugani gikorwa Imana yakoze muri yo hanyuma ikabitereka muri twebwe, hama twebwe tukaca duhitamwo abo tuzokubakana. Kubaka ni inyota Imana itereka mu muntu, sumuntu. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora gusanga umwe iyo nyota yamaze kuvyuka ashaka kubaka, undi nawe ntaravyiyumvamo. Kubera iki? Hari inyota Imana itaratereka muri we. Nka kurya agakiza kabaye inyota Imana yazanye ku isi. Nta muntu numwe yigeze asaba Imana ati Imana duha agakiza uzoturungikire Yesu dukizwe. Oya, muga muri yo hadutse inyota yo kuvuga ati ninde yohubura iki gitabo hanyuma akaja gucungura aba. Umuntu atari rwawe nimushobora kubakana, ntibikunda naho mwojana gushika ku kanyuma birangira biheze. Kuko Imana iragukunda cyane ku buryo hako iguha kubana n'umuntu itateguye ku buzima bwawe yotuma ivyica canke ikarondera uburyo bwose bikunda bigapfa nimubane utumubabara, ariko nayo ikingire umugambi wayo ku buzima bwawe. Rero mwumve yuko Imana ibiteramiye cyane gusumba uko wewe ubibereye maso. Niyo mpamvu cangira ko ndababwira yuko ujya muhezagiro w'abakozi b'Imana turonka iyo twubatse ni ikintu gikomeye cyane. Rero burya bugeni bw'Imana niho honyene havugirwa iri jambo ati ico Imana yimatanirije umuntu ntaza gitandukanye. Iryo jambo ntirivugwa mugiye kuragana muri etat civile cyane ntirivugwa muri dote, mugabo rivugwa iyo abantu bagiye kwimatanya imbere y'Imana, kwimenyekanisha imbere y'Imana. Gutandukana ntibikunda. Ni ikintu gikomeye ku buryo ukwiye kumva ati ibi nimba bikunze Imana ikatumatanya, buryo umuntu n'uyu nyene n'uyu nyene. Kwihenda ukibaza ngo jewe naribeshe, ivyo bintu nibizogucemwe, kuko nimba waca imbere y'abakozi b'Imana burya umuntu n'urya nyene. Kuko utari we Imana ntihari kwemera ko wewe muhura.
wanashima mu buzima. Hari igihe umuntu ahura na benshi, ugahura n'uyu ukifuza kubakana n'uyu bikanka, ukifuza kubakana n'ujya bikanka, ukifuza n'uyu mukagenda mushitse kukanyuma bikanka. Burya Imana iteramiye isezerano ryayo, iragukunda ku rugezo guko itoguha kubana n'uwo yateguye. Ituma ivyica, ubabare, ushavure, mugabo irinde isezerano ryayo. Imana ntishobora kumatanya abantu bagiye guhona, imatanya abantu bagiye gutembesha ubuzima. Rero nimba ibona yuko wewe n'uwo muri kumwe wibaza ko ashoboye kuba rwawe, mugabo Imana ikabona ko si rwawe, Imana yohitamwo kuvyica umwanya uwo ari wo wose, bikunde isezerano ryayo ku buzima bwawe riranguke. Burya ni kibazo c'umwanya, ni kibazo c'utuntu satani ariko arazana mu rugo, bikunde wewe wiyumvira iki ciyumviro. Urugo nago aho bipfira, burya twebwe twicwa n'ikintu kimwe. Ibibazo vy'ingo hakubishira imbere y'Imana, tubishira imbere y'abantu. Ibibazo vy'ingo iyo ubonye ibintu bitagenda neza, wihutira guhamagara pare, marene, guhamagara abantu batandukanye bagufashe, imiryango, iwanje bimeze ukunuku. Bajya bose nta kintu na kimwe bagufasha. Bumva ibibazo vyawe bagaca batwenga, bagaca bagenda. Kandi nta muntu n'umwe afise ububasha bwo gukemura ibibazo vy'urugo atari Imana yonyene yarutunganije. Imana niyo ifise ububasha kuri uyo muntu mwubakanye, ishoboye kumuhindura, ishoboye kumujanjagura umutima akaba uko wewe ubishaka. Mu gihe cyose umufashe ukamutereka imbere y'Imana, kuko niyo yamuguhaye, niyo yabahuje, nta muntu n'umwe yabahuje. Ukwiye kwama wizera ko uyo mwubakanye ni rwawe, kandi nta wundi Imana yamuteguriye, ni wewe nyene. Uko ari kose ni rwawe. Kurya na wewe uko uri kose uri uw'Imana, umunyenkomezi uri uw'Imana, uri umunyantege nke uri uw'Imana, ubikimuga uguma uri uw'Imana. Imana iguma kwiyitirira, ntiguhindagura bivanye n'ibihe. Oya, canke ngo igute ngo ihitemwo uwundi. Oya, uri uw'Imana uko nyene. N'uyo mwubakanye n'uwawe uko nyene ameze.